ibibazo turacatera amabombe mu mabisi no mu masoko burya hafu. Asante sana, ni Mkombozi Lucifer canke Nzoimana Toma kuva mu ntara ya Makamba kubwira ati fata imisara dusenge abagende fresh sana ime kwitoza ime kuja kwiyandikisha by the way muri seni seni ni commission électorale indépendante wait ni commission électorale nationale indépendante neza cyane canke indépendant abana yuko yagiye kwiyandikisha avuga ati nashaka kwitoza nk'uwigenga ashaka kuba umushinga amateka abana yuko yaciye agenda avuga amajambo atandukanye yavuze amajambo yagutego nuko nyuma yo kwitoza bwana Big nako yo kwiyandikisha ariko yarashimiye neza abamuhaye kano kajyo kugira ngo yarageje kuri ku munezero ko yishimye by'ukuri ku bwa bino bintu nuko ni Mukombozi agiye gukora igitaramo cyaka 27 kwezi kwa 12 ndavuga inyuma y'imisi 2 Noel ibaye azori kumwe na Oleg ndetse na De General avuye muri America n'abandi benshi batandukanye baza bari mu ntara ya Kirundo. Ono ni Mukombozi yatanze ubutumwa ko agiye kubandanya fata imisaraba tuwa mu gihe tubona ko fata imisaraba tuwa yoba yari kumwe na Mutima la comedian ariko gushika umwana isaha Mutima twe turamubona muri no tuya Mukombozi. Igitaramo ni ico ca 27 ariko 28 azo bari mu ntara ya Kayanza na Mutima ategezo ko bari mu gitaramo azo bari kumwe kandi na Bidondo umuraperi umwe mu baraperi bana ko bonga mu gihugu cyacu Burundi namwe mu barimvye bava muri Senegal n'abasangwa donc n'abandi benye gihugu arazi gukavya uzore wa muri ivyo bava muri Senegal uramuzi Jax Obi hati ni wazo yavuye muri Senegal abaga mu gihugu Senegal awapinduguye ngo azari kumwe na Bidondo Love Jax Obi beraga mu gihugu cyo Burundi nta Senegal ariko bandanya ni bon nuko ni gitaramo azari kumwe na Bidondo na nuno murimvye kuva muri Senegal ariko kandi itariki ya gatatu n'itariki ya 4 kwezi kwa mbere azoba yibereye kandi mu ntara ya Makamba navuga Inyanzarake abona ko azoba ari kumwe n'abene gihugu mu ntara ya Makamba akabirya yatanze nuko itariki ya 4 haduca hakinwa match y'abanyamakamba navuga mu Inyanzarake n'abandi bava i Bujumbura nuko ni nkuru yatanze abona ko iwe yavuze ati Jenzo kinimero ya Cristiano Ronaldo ariko nashaka kubaza Mutima aracabandanya nuvuga tuwacu kibe na Mukombozi no kubandanya tanga yasabone ya Biopa na Brochette bijya bikoze kuri evenement iwe ya mbere kuri evenement ya kabiri nivyo ukunda kabikora kumvo zuko yasanze yakoresha amena menshi cyane no kwibaza kuri zige zitandukanye kandi yagiye ari wabo mu makambi wabo muhiri wabo ni muri byose yarabikoze bya Biopa sabuni hose anose yakoze tuwa yabikoze navyakoze ko twari kumwe je twarajana bo hariya aha muri Real bugera yakoze muri byaciye byanka n'igihe yaciagwara Mukombozi vya tuwa vya Biopa bikoze gusa ari wayi makamba ahandi hose hari muri no rangi atandukanye je twa turi kumwe nashaka hose ariko ndabana nashaka nane ariko ndafasha nanje kuranka none anyway ni yabikoze kumva uko yasanze hari uturutumwe twe twadukiye gukemurwa ubundi bwobwo ino twari sanse ko abikora ahantu hose ngavyaciye vyanga so anyway kuri Mutima rero komedie wese nababwiye ndabwiye ati uyu mugabo Jefferson Makenga why mu ntara ndavuga ahantu habiri hakurikirana hari Rotamburi nande no ni Muyinga ushaka kumbwira hamwe ari samedi dimanche akaza mwandi ntazi hari impamvu Mutima ushaka ko atafise umwanya ko Mutima batwa ibintu by'uburimye by'ivyiwe kandi mwani mutwaze kuwe turi mu kuri Rotamburi yari yagiyeyo agomba jeyo Wagani bazo bari kumwe Mutima zo bari kumwe rero Mutima yose anga yabuze umwanya complete rero mpamvu Mutima yavuyemo ubundi bwo nta kibiki hagati ya Mutima na Mukombozi oya nta kibazo cyari hago gusikira cyo nyene gusa ni juste yuko ndavuga Mutima umwanya wiwe ushaka kumugo ariyo mpamvu je cyo bava kuri Mutima undi bwo dushikiye Mukombozi wacu mushikikire murimvyi wacu Murundi kuko tumushikikira kabisa nuko igitabo kizoba na Kirundo ari kumwe na Oleg Baraka Oleg nubako ni tariki ya 27 ari kwinjira na amafaranga 3000 ku mwana ukuze 5000 aro kandi muri VIP 10,000 nuko ibindi bitaramo bizoba ni igitabo kizoba 28 azo ari kumwe kandi na Mutima nako yobaye ari kumwe na Mutima ariko abari kumwe na Bidondo ni igitabo kizoba naho bazori 3000 ku muntu asanzwe ariko VIP pacho 5000 uno butumwa bwatanzwe na Mukombozi Lucifer
inyuma yo kuja kwitoza mu bashinga amateka. Ariko kandi yanavuze ikintu yavuze cekeye ivy'abakinyi brother. Ba football kiya kintu ubona gute? Abakinyi kinyibutsa imatch yahuje Burundi na bari ntamba mu rugamba nani Senegal n'abaririmbyi. Okay, match yabereye hari anye mu Cibitoke. Kombozi yararavye bagezwe twakubitwa itsindo araza avuga ati adusanga muri vestiaire twiyicariye ico kire ukiyasa nakinye niko mu gatebe kagombo nyene nk'umunyene karengana. Ntamugomoza ajambwiye ati mzee uzi ikintu kiya musaza atushigikira abadakomeye bakwitigwa hamwe nabo. Ati jege ushigikira akomeye aje gukina muri equipe nationale equipe intamba mu rugamba baca muhereza pe na kufra ku muta wa nyuma adutsinda twebwe nyene atsinda baririmbyi akubita kufra ayita indani ebana public kiraguka ariruka mu banyagihugu ariruka barakomeye byari biryoshe cyane ubona n'umunye yavuze ati kare giye gukina nanje hanzo kina kwino match zo kwambara kwima ya Cristiano Ronaldo akuri ni match zohuza nande izo kuza abanyanzara abanyenyanza no Nyanzarake bimvukira bari hamwe mu Nyanzarake cyo kimwe n'abanyenyanza nyine bava mu gisagara ca Bujumbura bari mu gisagara ca Bujumbura bava mu Nyanzarake no ni match zoba lo 4 ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 nibaza ko yihenzagiza 2024 taki ya gatatu naho azoba kandi mu Nyanzarake ubona ko azoba yaraye donc match izoba yaraye akoze igiteramo cha match bukeye. Yes, donc match hazoba match bukeye. Burya bicwitse yahera kuri match ame igiteramo mu nyuma. Takaraka. Bakaja kuryohe. Hamwe yokura imvune. Hamwe yagutangura Negatanguye match akagakura imvune aza kuri stage. Apuri kukuguri apuri kumona. Oya none rega muri stage uratambuka atambesha abantu vibe. Mugihe ashobora kuba abuze donc yameze yagize shoke nko kukuguru urumva ko ni bashobora kuba bidakunda akashobora kuja kuri stage agatambesha abantu. Ivyo mbeshe nibyo. Navyemeye. Anyway, kitwa kiri mutumire wacu amaze muri Black FM. Wa mbere ariko